twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana mu mpande zino z'isi ikaze muri mwanya makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru turabwira imishamirano ikomeye cyane gose iri hagati y'igihugu cya Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa. Ese muri aya makuru turabwira n'amakuru avugwa haya mu burengerazuba bw'Uburayi mu ntambara hikiraho igihugu cy'Urusiya n'igihugu cya Ukraine. Turabwira n'avugwa mu Burayi muri rusange ndetse turabwira n'avugwa mu Germany, turabwira n'avugwa muri Sri Lanka ndetse ku mugabane wa Afurika turabwira avugwa mu gihugu cya Kenya, turabwira n'avugwa mu gihugu cya Kongo aho imyerekano ku munsi ugira kabiri hisa hiyananiye abasirikare ba Kongo kuyihoyahoza ndetse n'abasirikare ba MONUSCO aho iyi myerekano ya Kongo hamaze gupfira abantu batari bake ndetse hari n'abasirikare ba MONUSCO baje gucungira umutekano muri Kongo bamaze gupfira muri myerekano imaze iminsi ibiri. Ayo yose muri ano makuru tugiye guhera ku makuru avuga mu burengerazuba bw'Uburayi. Twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunze bahire mudukurikirana muri hirya no hino, tubibutsa kugira sabone canke kugira subscribe abakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru yacu. Amakuru yacu rero nkuko mwavyumvise tugiye kuyahera ku ntureka ziri hagati y'igihugu c'Ubushinwa n'igihugu ca Amerika. Ibi uhoho bisa nuko vyakomeye cyane gose mu minsi 3 iheze aho zino ntureka biboneka ko zigeze ku rundi rugero rwo hejuru, aho biboneka ko igisirikare ca Amerika n'igisirikare c'Ubushinwa atagihindutse bashobora gushirana kone mu gihe maze iminsi igisirikare c'Ubushinwa cagiriza igisirikare ca Amerika kugisotora ku rugero rwo hejuru, aho ndetse Ubushinwa bwabo bwagiriza Amerika ko iriko irarenga ku masezerano yose bari bagiranye yo kutavogera ubutaka bw'ubundi, aho rero Ubushinwa buriko buragiriza Amerika ko bigomba kuvogera ubusugire bw'igihugu c'Ubushinwa, aho ngo Ubushinwa bwiramiriza cyane urugendo umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi agomba kugira mu gihugu ca Taiwan. Tubutse ko igihugu c'Ubushinwa gifata ko Taiwan ari intara y'igihugu c'Ubushinwa, ariko intara ya Taiwan cyangwa igihugu ca Taiwan kikaba cyo cyemeza ko ari igihugu cigenga, ariko tubibutse ko igihugu ca Taiwan kitemewe ku rwego mpuzamakungu nk'igihugu cigenga kubera Ubushinwa bubandanya buvuga ko ari intara yabwo, ariko igihugu ca Taiwan kirafise perezida wacu kikagira n'inama nshingamateka ndetse kikigenga muri rusange, ariko rero Ubushinwa bukaba butemera ubwigenge bw'igihugu ca Taiwan, aho Ubushinwa bubandanya bumenyesha ko Taiwan ari igice c'Ubushinwa kandi kigomba gusubira ku Bushinwa. Rero bukaba bwiyamiriza ibikorwa byose Amerika iriko irakorera mu gihugu ca Taiwan. Tubutse ko kandi Amerika mu ndwiheze perezida Joe Biden wa Amerika yemeye imiliyoni zishika 120 zo guha igihugu ca Taiwan z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo Taiwan igure ibigwanisho ndetse yongere inagure igisirikare cayo. Ibi rero Ubushinwa bukaba bwabifashe nk'agacokozo kadasanzwe, aho Ubushinwa bwahise buvuga ko bugiye kwitwarika cyane gose ikibazo ca Taiwan. Rero muri imisi yavuga rero aho Nancy Pelosi hamenyesheje ko agomba kugendera kino gihugu ca Taiwan, Ubushinwa bwahise bumenyesha ko no gukorora indege ya Nancy Pelosi bushobora kuyikorora mu gihe atokumva ivyo kugabishwa igihugu c'Ubushinwa cakoze. Ubu rero bikabiboneka ko vyamaze kurenga urugero, aho igihugu c'Ubushinwa uno munsi cazindutse gishira amato menshi cyane gose y'intambara mu kiyaga mpuzamakungu, hafi y'ikiyaga mpuzamakungu ndetse no mu kiyaga c'Ubushinwa ubwaco Chinese. Iki kiyaga ndetse basanze batsangiye n'igihugu ca Taiwan. Ku munsi w'ejo igihugu ca Taiwan cyagize imyimenyerezo ya gisirikare muri kino kiyaga gikoresheje indege za gisirikare ndetse n'amato ya gisirikare, ariko uno munsi rero Ubushinwa buboneka ko bwarungitse amato menshi cyane gose ndetse amato akomeye, ndetse ikirere cyo muri kano gace ko mu kiyaga mpuzamakungu bikaboneka ko ubu kitariko kirarenganwa, aho Amerika yahise imenyesha ko Ubushinwa buriko burigenza bikomeye byarenze urugero, aho indege zari zigomba guca muri kino kirere za Australia zishika ku indege zitanu zose zabujijwe guca muri kino kirere n'indege za gisirikare z'Ubushinwa, aho indege z'igisirikare z'Ubushinwa zagabishije guca telecommunication y'izi ndege zagomba kurengana muri kino kirere, maze ingendo zino ndege za Australia zihita zisubira inyuma. Tubitse ko Australia nayo iri muri kano karere, kandi kano karere ariko Australia indege za Australia zikoresha cyane gose, ariko rero indege za Australia zikaba zabujijwe guca muri kano karere, aho rero Amerika hisimenyesha ko Ubushinwa budafise ububasha na butwaye bwo kuzibira kirere mpuzamakungu canke igice cyo mu kiyaga mpuzamakungu, ko Ubushinwa bugomba kubahiriza amategeko mpuzamakungu uko byagenda kose. Ubushinwa nabwo bukaba bwamenyesha ko bibewe ko burabikora mu kwereka Amerika ko atagushyana atakurimo, hamwe Nancy Pelosi yobandanya ivy'urugendo rwiwe rwo kuja muri Taiwan ko n'indege yiwe nayo bashobora kuyikora. Tubutse ko twababwiye ko makuru aherutse ko bamenyesheje ko bashobora guca communication yo mu kirere cyose ca Taiwan kugira ngo uyu umutegetsi
akomeye wa Amerika ntashobore kuza muri kano karere. Nancy Pelosi rero akaba yahise yigiza urugendo rwiwe agwigiza mu kwezi kuza uramenya umunsi w'ubwo rugendo, ariko muri Amerika naho nyene rero abategetsi ba Amerika ntibabona co kimwe ivy'urugendo rwa Nancy Pelosi agomba kugira mu gihugu ca Taiwan, ndetse aho abahanuzi b'umutekano yaba mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse no muri Pentagon bamenyesha ko bifuza ubwabo ko runo rugendo uyu mukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi ko kugenda muri Taiwan yoruhagarika, ariko ibiro bikuru by'inama nshingamateka ya Amerika bikaba bitaragira ikindi bimenyesha atari uko vyamenyesheje ku rugendo rwa Nancy Pelosi ruzoba mu kwezi kuza, ndetse bivuga ko na Perezida Biden ubwiwe atashaka ko Nancy Pelosi yogira runo rugendo mu gihugu ca Taiwan. Ariko nubwo biruko rero imishamirano ibandanya kuba ndase, Amerika Perezida Joe Biden wa Amerika arafitaniye umubonano canke ikiganiro kuri telefone na mugenzi we Xi Jinping w'Ubushinwa muri iyi ndwi, aho bitaramenyeshwa ariko umunsi kino kiganiro kizoba, ariko rero biboneka ko ivya diplomasi hagati y'igihugu c'Ubushinwa n'igihugu ca Amerika zifashe nabi cane gose ku rugero rwaho ibisirikare byose biteguye umwanya n'umwanya muza mwumva ngo igisirikare ca Amerika cashiranye ko n'igisirikare c'Ubushinwa, cyane cyane ho igisirikare ca Amerika kiri mu karere ko mu burengerazuba bwa Aziya cyamenyesheje ko gifise amakuru yose ko igisirikare c'Ubushinwa kiriko kiritegura kurasa ku birindiro vya Amerika biri muri kariya karere ka Aziya Pacifique. Turabandanya rero n'ano makuru yacu. Tuve kuri imishamirano hagati ya Amerika n'igihugu c'Ubushinwa dusimbire hariya muri Ukraine mu ntambara iriko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine. Mu kwezi kugira gatandatu intambara iriko iraba, ibintu rero birakomeye cyane gose. Igisirikare c'Ubushinwa ubunyene igisirikare ca Ukraine muradutunga muri kano kanya giheje kumenyesha ko ngo casambuye amadepo abiri akomeye cyane gose. Igisirikare c'Urusiya ngo amadepo abiri kikaba casambuye igikoresheje amamisire yo mu bwoko bwa HIMARS yahawe n'igihugu ca Amerika, aho ano mamisire bashobora kuyarasa kilometero kurenga kilometero amajana abiri. Amamisire ngo niyo bakoresheje maze basambura amadepo y'igisirikare c'Urusiya. Urusiya ntiburamenyesha ibyino nkuru, ariko aya makuru ahejeje gushirwa ahabona n'igisirikare c'Urusiya muri kano kanya. Igisirikare c'Urusiya rero kikaba gihanganye n'igisirikare ca Ukraine mu karere ka Kherson, aho igisirikare ca Ukraine kiriko kiragerageza kuba cogaruza kano karere, ariko bikaboneka ko bitoroshe cyane gose kuko igisirikare c'Urusiya kuva gishitse muri kano karere cahubatse ibirindiro bikomeye cyane gose, ndetse kibakaba gishaka kubandanya kano gace. Rero ni ku gace gakomeye cyane gose ka Kherson, kuko niho Uburusiya bushobora guhera gutera ibindi bisagara bikurikira akarere ka Donbas region. Tubutse ko akarere ka Donbas region muri rusangi ubu kaza kari mu minwe y'igisirikare c'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tugivuganye rero amakuru yo muri kano karere, igihugu ca Ukraine ngo ku munsi w'ejo umunsi wa kane kirashobora gutangura gushora ingano zivuye muri kino gihugu. Bivuga ko amato abiri hamaze gupakira, ni nyuma yaho ikivuko ca Odessa gisamburiwe, ngo ariko rero barakuye ibisambuke vya amato yaturiwe n'amamisezi y'Uburusiya. Ubu rero amato y'igisivile akaba ngo amaze gupakira hashika kuri abiri agomba kuvana ingano mu gihugu ca Ukraine. Bibutse ko rero ibi bitezwe ko mu masezerano igihugu c'Uburusiya casinyanye n'igihugu ca Ukraine, amasezerano ahanagariwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ndetse na perezida wa Turiki, aho Urusiya na Ukraine bemeranije ko bagiye kureka amato ya gisivile atware ingano yaba iziva mu Rusiya ndetse n'iziva muri Ukraine. Ukraine rero ngo ku munsi w'ejo irashobora gutangura gushora ingano za mbere zizova muri Ukraine biciye kuri aya masezerano bagiranye n'igihugu c'Uburusiya. Iyi rero ikaba ari inkuru nziza kubisi basanzwe isi ihanzwe n'inzara muri kino gihe kubera ingano za Ukraine ziriko ziraba. Twibutse ko mu bubiko bwa Ukraine harimo ingano ngo zishika ku matoni miliyoni 24 yugaraniwe muri no masitoke kubera kubura ingene bazishora, ndetse abarimye ba Ukraine n'ubu bakaba batarashobora gusoroma izindi ngano kubera kubura aho bozisoromera kubera ama stoke yabo yarasanzwe yuzuye ingano zo mu mwaka uheze. Turabandanya n'ano makuru. Tuvi rero muri Ukraine dusimbire gatoya mu Burayi. Ibihugu by'Uburayi n'ubu biracagiramiwe cyane gose no kubura gaze, ndetse ku munama yariko iraba ku munsi w'ejo twababwiye amakuru y'ejo inyuma yaho Uburusiya bwamenyesheje ko bugiye guhagarika izindi tiyo zibiri zo kuri Nord Stream 1 izajana ibitoro mu Burayi biciye mu Germany. Ibihugu rero bya Buraya ku munsi w'ejo byagize inama abashikiranganje bose bajejwe energy b'u Burayi ntibumvikanye. Rero barumvikanye ariko batora itegeko ngo ryo kugabanya ibice 50% vya energy. Ibihugu byose by'Uburayi
ibikoresha ariko rero ibihugu bimwe bimwe ntibyumva ko ibi hari ibyo byari bikwiye gukorwa ngo ahubwo bari bakwiye kuraba ukundi kwiga kino kibazo ngo kubera ibihugu bimwe bimwe bidafise gukoresha kumwe gaze. Tubibutse ko ibihugu nka Uruguay na Hongria byashyitse vyameza ino ngingo bivuga ko ingingo ngo itari ikwiye gufatwa ngo cyane cyane ko ibihugu bimwe bimwe usanga bikoresha gaze nyinshi ibindi bigakoresha nkeya bivanye naho biherereye ndetse n'abanyagihugu aho babo uko bangana. Ibi rero ngo bikaboneka ko bigiye guteza ibyago binini cyane gose mu bihugu by'Uburayi ndetse bikanavuga ko bigiye gutuma abanyagihugu benshi bo mu Burayi bagira amadeni y'umurengera kubera ibiciro by'umuriro ndetse n'ibiciro bya gaze byamaze kuduga ku bice 30% kuva ku munsi w'ejo honyene aho Uburusiya bumenyesheje ko bugiye buhagarikiye gaze kuri amati abiri. Uno munsi rero Uburusiya ukaba bwashize mu ngiro ivyo bwavuze gaze iriko iragenda mu Burayi iciye kuri Nord Stream 1 ikaba ingana n'ibice 20 byonyene kwijana guhera aya masati biko turavuga amakuru. Ibihugu rero byo mu Burayi biboneka ko bigeramiye cyane gose na cyane ko bigiye kuja mu gihe c'imbeho nyinshi cyane gose ariho bakenera umuriro mwinshi bagakenera na gaze nyinshi. Turabandanya nano makuru yacu. Amakuru yacu rero kaduce dusimbira mu Bujerumani rero ingendo z'indege ku munsi w'ejo zarahagaze. Indege nyinshi cyane gose amakompanyi menshi n'abari bashaka kwiyunguruza bavuye mu Bujerumani bakaba batabashije kwiyunguruza. Nyuma yaho kompanyi y'indege mu Bujerumani abakozi bayo bagize imyigaragambyo aho bashaka ko amategeko abagenga ndetse n'ivy'umushahara byosubirwamo bavuga ko bariko barakora mu buryo bagoye cyane gose ndetse bakaba basaba nuko bokoroherezwa n'amasaha bakora y'akazi. Indege nyinshi rero aha Munich mu Bujerumani hakaba hari umurundano w'abantu benshi bashaka kuja mu bindi bihugu ariko bakaba batashoboye kugenda. Indege zishika 25 zose zarahagazwe mu ngendo zari kugira ku munsi w'ejo. None munsi rero aboneka ko batanguye gukora ariko bariko bakora nabi. Indege zimwe n'ubu ntizirabasha kuva muri kino gihugu ngo zije mu bindi bihugu nkuko ingendo zari zateguwe. Turabandanya nano makuru. Tuve mu Burayi rero dusimbire mu gihugu ca Sri Lanka. Igihugu ca Sri Lanka inyuma yaho Perezida Rajapaksa yomorewe agatahanga imihoho agahunga. Ubu rero igihugu inama nshingamateka yaratoye perezida mushasha aho amaze indwi imwe ariko atwara ndetse akaba ariko aragerageza kuvugana n'Ubushinwa asaba ko Ubushinwa bwomuha imiliyaridi 4 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo yinvestise mu bisata bigeramiye cyane gose ari navyo vyatumye abanyagihugu baja mu myerekano bagasenyura ubutegetsi bwa leta yari hari ya Rajapaksa. Ariko rero n'ubu biboneka ko guturura kw'abanyagihugu ba Sri Lanka bikiri kure cyane gose aho no munsi abanyagihugu benshi cyane gose sinzi bazindutse mu myerekano ikomeye cyane bari mu myerekano ku mugoroba no munsi bari mu myerekano ikomeye cyane gose imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu muri kino gihugu ca Sri Lanka aho biboneka ko bashaka n'ubundi gusenyura ubuno butegetsi bushasha butaramara no kwezi aho bagiriza perezida ko atakina kimwe arahindura kubigere baravye ivyari byatumye bagira imyerekano bakora perezida mushasha. Ubu rero igisirikare ca Sri Lanka kiriko kiragerageza ubushoboka kose kugira ngo gicirukane abanyagihugu bari mu myerekano. Biboneka ko bashaka kugira nk'ivyo bari bagize mu kwezi kwaheze aho binjiye mu ngoro ya perezida bakamusangiza ndetse bakicarira bamwe bakibera no mu nzu ya perezida. Rero n'ubiboneka ko ari byo bishobora gusubira kuba mu gihe atogira igikorwa. Abanyagihugu ni benshi cyane gose mu myerekano abatari bake ndetse bamaze gukomereka mu mishamirano iri hagati y'abanyagihugu n'igisirikare ca Sri Lanka. Turabandanya nano makuru. Tuve mu Burayi muri hariya mu bihugu byo hanze tugaruke ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika kuva ku munsi wa mbere imyerekano ikomeye cyane gose iriko iraba mu buseruko bwa Kongo neza mu gisagara ca Goma aho abanyagihugu biyamiriza igisirikare ca MONUSCO gisanzwe kihari ku myaka hafi 22 yose. Igisirikare ca MONUSCO kihari ndetse hakaba bane bagiye kuvuga ko igisirikare ca MONUSCO atico kimaze mu gihugu ca Kongo ukubona igisirikare ca MONUSCO n'ibigwanisho byose gifise ndetse n'ubwishi bw'abasirikare wa MONUSCO bari muri kino gihugu ca Kongo ngo bananirwa no guhagarika nk'umugwi M23 ndetse ngo n'imigwi y'abamayimayi ngo na za DF zo mu buri Kongo zigwana muri kano karere ngo nakamaramaza ngo abasirikare ntibakwiye kuba kuri buno butaka bwa Kongo. Imyerekano rero imaze iyi minsi iri kwiraba ku munsi w'ejo abantu bashika 15 barapfuye muri 13 bari abanyagihugu ba Kongo abandi babiri bakaba bari abasirikare ba MONUSCO ndetse bose bakomoka mu gihugu c'Ubuhindi bakaba baguye muri imyerekano. Iboneka ko ari imyerekano ikomeye aho abanyagihugu basambuye
basambuye ikirindiro c'abasirikare ba MONUSCO. Abasirikare ba MONUSCO babona kuba barahunze mu gihe bari barindiriye ko bazana abandi baje kubatabara, ndetse n'igisirikare ca Kongo kikaba caratabaye n'igipolisi ca Kongo, ariko bikaboneka ko bano banyagihugu bashangashwe cyane gose batabara ataco bariko barakora. Abanyagihugu bavuga ko bazohemuka ari uko igisirikare ca MONUSCO kivuye mu gihugu ca Kongo. Ku munsi w'ejo naho wa kabiri imyerekano nyene ikaba yarabandanije, aho ku munsi w'ejo hapfuye abantu bashika 11, naho nyene akaba harapfuye umusirikare umwe wa MONUSCO bivuga ko akomoka mu gihugu c'Ubudage. Abasirikare ba MONUSCO bamaze gupfa muri imyerekano bakaba ari 3, mu gihe abanyagihugu bamaze gupfa ari 23 bose hamwe. Kugera uno munsi tuvuga imyerekano ikaba iri kwirabandanya muri kino gihugu. Tubuse ko abasirikare ba MONUSCO bamaze imyaka ishika bahashitse mu 2000, kuvuga ko bahamaze imyaka ishika 22 mu gihugu ca Kongo, kandi abasirikare ba MONUSCO bakaba bagera ku gitigiri c'ibihumbi 22 bose hamwe. No kumva ko abasirikare ba MONUSCO ari benshi cyane gose mu gihugu ca Kongo, barusha abasirikare bose bari mu gisirikare c'u Burundi. Urumva ko biteye isoni kubona abasirikare bangana gutyo bose bafise n'ibigwanisho ndetse bikomeye cyane gose, bagifise indege n'amaburende badashobora gucungera umutekano muri Kongo. Ibi rero nivyo byatumye abanyagihugu ba Kongo bashangashiga bakavuga ko batakeneye zino nzego za MONUSCO ko zobahamwa muri gihugu ca Kongo zikajanwa handi kubera watasho ziko zirafasha igihugu ca Kongo. Turabandanya nano makuru yacu. Tuve rero mu gihugu ca Kongo dusimbire mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya rero hari imyamamazo yo kugira ngo barondera amajwi yo kuzoba mu perezida wa kino gihugu irabandanya. Tubuse ko amatora mu gihugu ca Kenya azoba ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani, aho perezida Uhuru Kenyatta azoba arangije manda ziwe zibiri, maze rero abahiganwa bane bashaka kugira ngo barabe ko umwe muri bo hazotsinda amatora akaba ari wasubirira ubu perezida Uhuru Kenyatta. Abahiganwa rero wa mbere n'uwitwa Maura Waiga, ndetse hakaba n'ugira kabiri yitwa Wajakoya, ndetse na William Samuel Ruto na Raila Odinga. Aba bose aba bane akaba ari bo bakandida muri kino gihe bemerewe n'umugwi utegura amatora IBC, mu gihe abahiganwa kino kibanza bashika hafi 24, ariko rero bano bane baza kuba ari bo bakwiza ibisabwa n'amategeko, bemererwa kuba hari bazohiganwa muri ano matora yimirije ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani kugira ngo basubirire umwe muri bo uzotsinda amatora asubirire perezida Uhuru Kenyatta asanzwe arangije manda ziwe zibiri. Ku munsi w'ejo rero mu gihugu ca Kenya hari hateguwe ivyo bita debate canke debate y'abano bategetsi bose bane bashaka guba mu perezida w'igihugu ca Kenya kugira ngo babwire abanyagihugu ndetse bishure no ku bibazo vy'abamenyesha makuru kubijanye n'ibihanze igihugu ca Kenya. Aba rero bose bane bakaba babiri ari bo bonyene bashoboye kwitabira mu migwi ibiri itandukanye bari babashizemo. Mu wa mbere bari bawuteguye imigwi ibiri bari bayiteguye bivanywe n'amajwi bamwe bano bakandida bafise mu majwi yagiye atangazwa n'ibinyamakuru mu birimwe bavuga bya sondage. Umugwi wa mbere rero wari gutangura ubwa mbere bakaba bari bafatanije uwitwa Wahiga ndetse n'uwitwa Wajakoya, akaba aribo bari kuba muri debate ya mbere, ariko rero uwitwa Wajakoya asanzwe umugambwe wiwe witwa Roots Party yaranse kwitabira iyi deba, aho yavuga ko batamushize hamwe n'abandi bakandida bandi adashobora kwitabira iyi deba, aho yabifashe ko ngo ni nk'agasuzuguro kubona bari bavanguye bivanye n'amajwi. Ariko ubu rero Wahiga akaba yaritabiriye ikiganiro canke iyi deba ayigira ari wenyene, aho yishuye ku bibazo by'abamenyesha makuru. Umugwi ugira kabiri nawo wari guhuza uwitwa Raila Odinga asanzwe ahagarariye iyo bita Azimio la Umoja, ndetse na William Samuel Ruto nawe asanzwe ahagarariye iyo bita Kenya Kwanza. Umugwi wa kabiri nawo rero Raila Odinga akaba nawe atitavye, aho yavuze ngo ntiyashobora gusangira ngo podium n'ubu William Ruto, ngo cyane cyane ko aho yageza aho William Ruto ngo ahanzwe n'ibiturire, ngo gutwara kuwe kose imyaka amaze muri politike bagera ngo n'ibiturire byinshi cyane, rero ngo ntiyashobora gusangira umwanya bakagira deba hamwe. Ibi rero akaba abanyakenya baravyamije cyane gose, aho bavuze ko Raila Odinga ngo yakoze ivyo atarakwiye gukora, ngo yarakwiye kwitaba, ngo biboneka ko yatinye ngo kubera atamiga. Bamwe akavuga ko ngo Raila Odinga yaratinye ngo kubera atamigambi
afise ndetse akaba yatinye kubazwa ibibazo bimwe bihanze leta ya Kenya ngo cyane cyane ko bivuga ko ubu Raila Odinga afashanya na Uhuru Kenyatta ndetse aho Uhuru Kenyatta amaze kuvuga kenshi cyane gose ko ashigikiye Raila Odinga ko ariwe yifuza ko iyo musubirira ariko atifuza ko William Ruto asanzwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu wa Kenya iyo musubirira aho nyuma y'imyaka 10 bamaranye batwarana Perezida Uhuru Kenyatta yigaramye William Ruto aho yavuze ko atifuza ko William Ruto twara kino gihugu ngo kubera yamutanye ibikorwa ariko Raila rero nkaba yaramufashe. Twibutse ko imyaka yose bayitwaye imyaka 5 ya mbere bayitwaye Raila Odinga ari umukuru wa opposition ariko kuri mandigira kabiri aza kugira icyo bise handshake na Perezida wa Kenya maze rero hasa nuko ari ukuguru kumwe muri leta ukundi kuguru kumwe muri opposition ndetse ikaba ibivugwa ibyakozwe byinshi cyane gose ko muri leta imuri imanda igiye kurangira ya Perezida Uhuru Kenyatta ubu Raila Odinga yabigizemo uruhara ubu rero Perezida Uhuru Kenyatta akaba ari nawe ari umukuru w'uyu mugwi wa Azimio la Umoja ubu ari wahaye itike Raila Odinga yo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Aboneka rero ko kuba Perezida amushikiye mu byo bimuha amahirwe menshi yo kuzotsinda aya matora ariko abarabira gana hino ibintu n'ibindi nawe William Ruto ko afise amahirwe nawe yo gutsinda aya matora na cyane cyane aho abandi nabo bavuga ko ndi ruhande ko ngo umugwi utegura amatora witwa IEBC ngo uhengamiye kuri uyu William Ruto utifuza ko Raila Odinga yotsinda ano matora aho bivuga rero ko ngo rero bano babiri atawo bigoye kumenya neza uzotsinda ano matora. Umugambwe rero canke umuhari wa Kenya Kwanza uhagarariwe na William Ruto ukaba wariyamirije cyane gose ivyo bavuga ko woba ushigikiwe no mugwi utegura amatora. Ikindi uyu William Ruto yavuze ku munsi w'ejo mu gihe yitaba deba agasanga ari wenyene yavuze ko ngo Raila Odinga yatinye kwitabira iyi deba kubera atajambo afise yobwira abanyakenya ngo cyane cyane ko ibyago byose bihanzwe n'abanyakenya ngo yabigizemo uruhara ngo yaba iduga ry'ibiciro rirenze aho yavuze ko ngo iduga ry'ibiciro by'imyavu hagiye bifungurwa nk'ubugari n'ibindi n'ibitoro byose ngo Raila Odinga rero ngo afise mu ruhara ngo cyo gituma atari kuza ngo avuge nabi leta ariwe asanzwe arimo ngo kandi akaba ari yanatumye leta imigambi yarifise yo gutuma ibi byose bitaba ngo ariwe yayisanzaje ngo amahera ya leta ngo Perezida Uhuru Kenyatta yahaye Raila Odinga aho yanagirije Raila Odinga ngo yahenze Uhuru Kenyatta basaba amadeni menshi cyane gose ngo ndetse bizogorana n'igihugu cya Kenya kuyariha aho yerekanye amadeni basabye muri manda ya mbere uko yangana ngo na trillioni 2 z'amashiringi ya Kenya ngo ariko muri manda ya kabiri Uhuru Kenyatta ari kumwe na Raila Odinga ngo badenesheje ngo hafi trillioni zirenga 4 nkurumva ko bagwije n'incuro zishika 2 ko bari barasabye ingurane mu gihe cya mbere. Bire byose akaba yabyagirije Raila Odinga ngo nico cyatumye rero Raila Odinga atubahuka guseruka mu maso y'abanyakenya ngo ku mateleviziyo yose ya Kenya agire icavuze icabwiye abanyakenya kuko bino bibazo ingwe yari bihunze kuko yarazi ko yari kuza kubibazwa. Naha rero duce turangiriza ano makuru yacu mwakoze habayakurikiranye tubisabwira sabone no kugira subscribe ndetse no kugira commentaire kuvyo mumvise muri ayo makuru cyane cyane ivya makuru yo muri Kongo y'igisirikare cya MONUSCO abanyakongo basaba ko cova mu gihugu cya Kongo kwataco kiyo kirafasha inyuma y'imyaka 22 kino gisirikare cya MONUSCO kiri ku butaka bwa Kongo. Mwakoze cyane rero ushikare kugwa neza muzanye no banyu naho ubutaha mu yandi makuru yo hanyuma.